wibagire ingero bikwiranye n'awakoreye Imana yikoreye amaboko n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba Dawidi mu busaza niwe yashize intahe ngo nta mugororotsi n'umwe yahebwe n'Imana eka mbere nta mwana wiwe yigeze asega n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba Dawidi mu busaza niwe yashize intahe ngo nta mugororotsi n'umwe yahebwe n'Imana eka mbere nta mwana wiwe yigeze asega Ezekiya agiwe kwagomba pe yahindukije amaso yiwe ku ruhome asenga yibutse ibyo yakoze maze Imana imwongera imyaka 15 n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba Ezekiya agiwe kwagomba pe yahindukije amaso yiwe ku ruhome asenga yibutse ibyo yakoze maze Imana imwongera imyaka 15 n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba Dawidi mu busaza niwe yashize intahe ngo nta mugororotsi n'umwe yahebwe n'Imana eka mbere nta mwana wiwe yigeze asega n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba Dawidi mu busaza niwe yashize intahe ngo nta mugororotsi n'umwe yahebwe n'Imana eka mbere nta mwana wiwe yigeze asega habera bambere nta n'umwe yahonje urubyaro rwabo nta n'umwe yahonje natwebwe ab'iki gihe nta n'umwe arahomba urubyaro rwacu nta n'umwe azohomba habera bambere nta n'umwe yahonje urubyaro rwabo nta n'umwe yahonje erega natwebwe ab'iki gihe nta n'umwe arahomba n'urubyaro rwacu nta n'umwe azohomba n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba Dawidi mu busaza niwe yashize intahe ngo nta mugororotsi n'umwe yahebwe n'Imana eka mbere nta mwana wiwe yigeze asega n'awakoreye Imana n'umwe n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba Dawidi mu busaza niwe yashize intahe ngo nta mugororotsi n'umwe yahebwe n'Imana eka mbere nta mwana wiwe yigeze asega